Boneza ko ariyo difference y'abantu baba barigeze ko ari bato haba bakavyibuha mu nyuma. Nibaza yuko bitatu dérange cyo kimwe. N'abantu mwavutse muri n'undi muntu yavutse ya ikibunene afise DGB donc uruvuga sanga kutwitwa kibunene ntibikina gushavuza kuko uvyitwa kuva ukira uri umwana muto. Yes, c'est ton tour. Ego. Jewe ndashaka kuha message iri personnel cyane abantu babakobwa bavyaye bakibiwabo. Alors nk'indirimbo Baudelaire yasohora umunsi irabishe yeso uri mushaka irabishe cyane gose irabishe na clip irabishe ama clip ntisoneye ni ikintu giteye ubwoba urumva indirimbo irabishe production ni ya fake indirimbo nk'amajambo adashobotse clip ntishobotse urayisha umviriza nta nyungu niyo ndabifise mwana ndabikoraho mugabo ni responsabilité fise nk'umu artiste indirimbo ibishe mugabo itari mu bintu bitisoneye irantwenza indirimbo ibishe ikabitera imbwa ntashye nk'ibintu bitisoneye ndabaje gusira ntwenza mwe indirimbo igize kubiha gacijamo n'ibintu bitisoneye birambabaza cyane shaka coroshe kitoroshe yego ico kigoye gusa ko umuntu atabaciteze nico gusa niyo party yacu goye shaka kumbwira ikintu ntazi ikintu utazi wewe yego ikintu utazi amazina y'umwana wanje Bonjour bon après-midi mumeze neza bakunzi banje bakunza Siren Vibes je meze neza as you can see I'm good I look good everything's you know what I'm saying yes okay nurumwerekane uyu mutipe turi kumwe afite ibintu by'uno munsi biri compliqué kubera ibintu by'uno munsi biri compliqué cyane ndagize yambu umeze neza igituma ntari ndengo presenter kubera ntari umutumire yes umeze neza je nitwa Big Zoe uno munsi umusango ku musango host to a host we are both host bavuga shaka twatumiraniraniye na twatumiraniraniye iwawe yes ego okay Big Zoe yantumiye agira nkoresha ikiganiro nanje namutumiye yazamukoresha ikiganiro umva ko no munsi ni ibintu mutamenyereye ni ibintu vya ahana yo kubaza bazanye jewe ngaramutegura ibibazo akabiva imbere ash meze neza agatwengo kiyo gusamara kabona kara kantu kumunangiragirire naye je muraza kumva ibibazo byanje umwana makeup bangiriye umva down okay reka kumaze ndakwakira kuri Siren Vibes basikora ko ngari ari wanje meze neza uraberewe urakoze sinzi biranerisha avuye nambaye ishati na chamera ndaberewe kubera wambaye ishati kubera ndayambara gake wambaye bya ipira vyo okay mugabo arakubera ba urakoze okay nangura cyangwa uratangura nije ntangura byari je nagutumye mana reka nangura je ndumwana mwiza base abantu babanze ububwe babone bate I'm ready jewe ikibazo cyanje cyambere mbashaka kubaza ni kibazo ngira ngo ndayikubajije cyane kuri umukobwa wewe uri umufeministe ego okay aho just aho geza kubitahura cyangwa ugeza kuvyumva ikibazo sindakibajije ngo kubera ngo mfise icyumviro kana iki cyangwa kiri dushaka guprofita twebwe n'abantu bagukurikirana abantu benshi bafise ibyiyumviro bitari byiza kuri feminisme udusigurire juste gato feminisme ni iki objectif ni iki ico kintu kuko abantu benshi bacumva nk'ikintu kije kugwanya abagabo nk'ikintu kije kuvuga yuko abagabo barenganya abagore cyangwa iki yego bon jewe kuri jewe feminisme kuri jewe ni kugira iyo confiance en soi kuba kuri cyangwa kuba kenyezi urumva kumva ko hari turashoboye
gushobora n'ubisaba ko ngo bisaba ko kuracinyiza umugabo wumve muri wowe ko ushoboye ikintu umugabo ashobora gukora ko nawe ushoboye kubikora bon si byose bien sûr si byose umugabo at least ni byinshi kera baribaza ko abahungu batashobora kubikora par contre ubundi basigaye babishobora kubikora nkaje d'exemple nibaza ko umugabo wanje canke ibinkora byatangiye kera bikora abahungu gusa kenshi n'ubu ni nabo benshi urumva ariko ndabikora nanje bigakunda bigashoboka donc kuri jewe ni c'est pas ngo kumva ko ugiruje hejuru y'umugabo cyangwa ngugire ama bras de fer ariko no kugira ngo umukobwa cyangwa umukenyezi nyine yumve ko hari ikintu ko nawe nyine ashoboye ushobora kuba umumason ushobora kubaka ushobora gutwara bus gasigatwara amabisi ushobora kumukonvoyer ushobora kuba n'urugo urudirija neza urumva yego kuri jewe ni ibyo urakoze ibibazo mufise mwebwe ko muradukurikirana muce mubaza ngaturi ku rupangiwe okay je ngenda kubaza ikibazo gikunda kubaza kenshi abantu bavyibushe urumva Deja witwa Big. Uri proud yo kubuvyibusha. Yego. Bon ndaza kwisigura ngira ngo niyo nishura inyishu yose. Afite ni ukuntu hari ukuntu abantu ba muhura ugasanga ko barakujuja uti biro kuri kungana gutyo onye ntumva utiremereye iyo kubwira uzakira gute canke baramutswe kubwira. Ego ntiwaba batarabikubwira vraiment. Ego jewe ni bonaza ko ariyo difference y'abantu baba barigeze ko ari bato haba bakavyibuha mu nyuma nibaza yuko bitatu dérange cyo kimwe n'abantu mwavutse muri n'undi muntu yavutse ikibune ne afise DGB donc uruvuga sanga kutwitwa kibune ntibikinagushavaza kuko vyitwa kuva ukira uri umwana mutoye mugabo mba rimwe na rimwe rero gusa ho haza kubera ingorane nuko abantu directeur bacha bifatanya n'ubunebwe ntugira sport ntugira ibiki cyangwa urajya cyane donc bacha bifatanya n'ibintu nk'ivyo hambwa sanga rimwe na rimwe sanga urafise abantu muvukana bonze bo vyibushe mugabo ntikivuza ko umuntu akubwira turavukana wa muri redemption voice ngena ngana naho nyine ubu yarateye basi yarateye nakabiri na gato basi zo gucufata yuko uwo muntu twavukiye mu nzimwe tugije kujya imwe n'ibikini ntuze rero gusa jewe bon sindi muri wa bantu acashaka ku develop ikintu ca donc ndavyibushe kandi ndavyishimiye ibikini ibintu nk'ivyo jewe mvuga nti ikintu afite uruvare y'abantu kugira yirinda abantu ko bayimubwira akadevelopa armure yo kwiproteja ku buryo no munsi quand même tureke guhendana umubiri no mubiri urafise ukuntu uri sanse kugenda twese ndutegezwa kungana mugabo kugira ibiro 130 na 150 na umuntu wese abifise ndavyibushe ndabiko hari igihe ndavyumva yuko umubiri niyo discipline akino sport canke biki hama je nagize chance yuko umuvyo papa wanje yamenyereje sport kuva nkiri muto y'ukuntu cyasanga hejuru ko namye mvyibushe nta ngorane nigeze ngira kuva ngo tugire sport ngo tuja kuhabana kuri basket n'abagenzi canke tugire marche cyangwa tugire iki kintu nk'ico uri ku munsi propose idea ugira ikiganiro nabwo ko ndi muri sport tego tuja hirya yakabezi hari iki hirya yakabezi sinze tuko tujana amaguru bukebuke umubiri aje kudutora akaza ngo Big ndakabaze akabezi zagiye mu rumonge waruvuye n'amaguru town sizirebire 20 km sizirezire cyane kuba dita oya ni bon ni juste bon kwimenyereza niwe kibuka ibisanzwe urumva mugabo ni just novuga nti ni habitude je ico proposa simvuze ngo nimbura umuntu avyibushe gutangura kuvumenga no kuje mu bantu akwiye kuboka kuvuga imbere y'abantu surtout ho icyo usanga ufise ingabire nk'iyi wanje kuririmba bisaba kuba oblige kuja imbere y'abantu kuko byo kugora kuri ama complexe n'ibiki mugabo nawewe ntucu developa donc uravyibushe si ntiwiponfye ntiwagize ikintu mugabo igagira ga sport igagira discipline igakujera umubiri wawe mugabo wa même temps ntibigukure ugabanya estime de soi mvenga nkoja mu bantu no suburenganzira bwo kuvuga nibiki donc narabigwaye cyane niga muri primaire donc urumva uri muri batoya imikino y'abana yose no kurira ibiti no kwiruka ni football nibiki bo vyibushe vyibushe baca gushira mu igoro n'umupeto vyibushe muri football nibiki mugeni imikino yose y'abana ko ari kwiruka basanga imikino myinshi y'abana irakugukina ntibikina kubigora nagukuramwo wenye nurikuramwo urana ko bitaza gukunda bagiye kwiba imyembe bisaba kurira ibiti nibiki nibirefu ibintu nk'ibi gutera amabuye nibiki baca babirukanza abazamu nibiki ibintu rero urumva mugabo
ni ibintu bishika gusanga rero kandi ugasanga muhiri wanyu nta ngorane bateye ko se cyane kivyibushe bisa neza n'ibiki muga ntibamenye ico biza kumugira mu bandi bana rero ni bibiri ifo gucunga umubiri wawe hari umubiri umwe sinzi ko nomwita nutritioniste mugabo ibintu bya discipline by'umubiri n'ibikitwa Olivier aba muri Canada akambwira to ati ikintu kiruta ibindi bintu byose ifo kumviriza umubiri wawe umubiri wawe witameze neza urabikubwira hari n'ikindi gihe uvyumva yuko umeze bien kandi atani ikiro na kimwe wataye ataki ko uvyumva yuko umeze neza mugabo bien sûr n'abandi rero mwese ngisore maro yako shahidi yako témoin bon témoin ni gifaransa ngisore gifeni ro yako shahidi umuntu wese azi yuko ibirafise ari byinshi umwe wese arazi gituma bifise tagifoko naho abantu batubikubwira anje mufise ibiro byinshi koko naruba agiye muri n'umushefu abantu batakubahuka mugabe fo kwigiza ukuri abantu bashaka kugutinya none ni uri directeur general ubyibushe ni ndaza kuza kugira ngo wapfuye ngo wasaze no kubyibwa nibiki mugabe fo kwiga kwigiza ukuri ukarokariza ico kintu kiriko kirakuvyibusha cyarico kiga ukijera kugira ngo niki kwice. Yes, c'est ton tour. Ego. Jewe ndashaka kuha message iri personnel cyane abantu b'abakobwa bavyaye bakibiwabo. Ni giki iri personnel sawa ni giki sinshaka just umukobwa ariko araturaba umuhungu afise sister wiwe yavyari muhira vyamunaniye kwakira ugasanga aciye yumva umenga sister mu mariage kandi ari usanga yavyaranye n'umuhungu mwari muzi ko bakundana ivyo urabibajije kabaye rimwe gusa canke vyabaye donc ibintu byose nintuze just iyo famille uwo muhungu vyansikiye kira sister wiwe hamwe n'uyo mu sister. Okay. Reka ngenda bigire personnel. Yego. Ndabitanga nka témoignage. Jewe d'abord barabona ko ndiko ndatera imbere. En tout cas vraiment ntawe nsaba, ntawe nsega. Nta vyamirenge mfise muga ntawe nsega. Mugabo iyo nza guheranwa n'agahinda canke aba famille yanje inje kure, je vous jure je mba nkiri kumutakura. Bankimeze fosa nangira amashose nayo kuyaheza akora ko je vyasitendera harayize ishure. Yego. Urumva nyine banki muri quartier nta n'umuntu abanzi nabo kumutakura nyine bamuhira nyine bonyine baba bambona akora nyine va mu nzu ibintu nk'ivyo. Sasa nganje grand frère wanje sinzi nimba umusha Jack. Hawutse yawa yarakiri no bumuzi dise. Ni yaragerageje kumba hafi akimenya ko vyabaye vyashitse arahefuna arambwira arakaze narinze ko azonyisha bamuti mugabo yabaye compréhensif aramvuga ati vyashitse on va gérer ça ubandanye wige uheze wirinde stress ntaravyara urumva ntavyarazi mugabo yagerageje kundinda stress sinumva kubuze jeje nyine rwanje wowe nyine uba wikipabiliza umeze nabi ugati kuri ki vyabaye biki ucironka izindi abandi bantu bari ku ruhande bakwa kuja mu matutsi bimeze unye canke ebana wewe vyarapfuye vyaranse urumva upfa kurusha uko warupfuwe deja nanagize imana reba bamaze kwimenya baciye bamba hafi na papa aramba hafi hama bituma d'abord meze ishure urumva mpejeje ishure navuga je ntahejeje ishure nzamevye kwiga ko nsuja kushe mfise umwana umva byabifuye bituma mpeze ishure hama mpejeje ishure jewe nanje canumva menga sishaka kudeseva bage abantu bambaye hafi urumva gati kene yavyaye reka ndondira ikintu nkora kintu nimarira hama cangira imana birakunda urumva bikareka mpe message abantu naho famille bitarakubaye hafi urumva ko banza wikunde kundo n'umwana wa Imana yaguhaye hama muronderera ureke kumva ko cyabira imbabazi yo mbonye umuntu yavyaye ntacagira courage ko deja uriya mwana uguvyaye niwe wakwiye kuca guha akubera motivation yo gukora yo kurondera kwatunye wahora urondera amafaranga yo gufungura vyiwawe ariko ubunye ni babiri urumva toza kumurondera ko nyakugiye ngo umuvyare ntavyagusavye urumva muratoza kumuronderera donc aba bana babere motivation nivyo novuga famille nimba itakwakiriye famille yihoze abagenzi bihoze wowe wumve ko uwo muntu Imana yaguhaye niwe muntu no mugenzi wawe wa mbere no famille yawe ya mbere umuronderere hama ba bro nabo umva umwana yavutse muca mukunda
mukamugira umubesto wayo ariko ataravuga ngo bamwe murage mituma bashiki wanyu iyo bishitse nta muntu ni gake en tout cas iyo vyari wanyu wabipanze kenshi bishika pa accident c'est vrai nta nubwo bivuga no kukubagana ngire hari gihe bishika ugasanga byashitse nyene watwaye iyo nda ni mu bakompanye mureke kubaga imitima ko sino bazozikurayo kandi bazikuyeyo ni icaha kindi bongereje kandi ntuzamenya no kubayikuyeyo mugabo na risque y'urupfusha no kubipfiramwo rero nimba wumva ukunda mushiki wawe mu privé ko ashaka kwiyumvira kugira niyo ideo gukura yiyonda nimba byashitse donc ni hari mu gihe vyasi bitarashikanaho nyene ho vyirinde bibaye personnel nyene musanze niwe bakurikira mugabo imbere gukurikirana akantu kabishura ego canke ya nk'uburo turuviye muri amashinga amateka hamwe mu Burundi yogira umuntu propose muri amashinga amateka ikibazo c'uburenganzira bwo gukorora inda bagaca bavuga ati ugaca tuvuga muri amashinga amateka uri mu bantu bashobora kuvuga ego canke ya novuga iki notora iki notora oya kubera ndaza umunezero w'umwana rakoze cyangwa rigwa. Okay. It's my turn. Reka ndakubaze muri kariye y'umuziki. Kuririmba. Je ndafite feeling ngira iyo numvise indirimbo nziza iryoshe ko ndakunda umuziki sana. Antwa niyo hobby yanje cyo kicambere nkunda. Wowe ugira feeling iyihe iyo numvise indirimbo iryoshe amin ikoze neza yanditse neza ifite melody nziza. Hama ugira feeling iyi iyo mvise indirimbo ibishe uravyumva itova yanditse idashobotse yanditse amajaba abiri gusa ngira ngo igashigira na beat mbi igaca iba igira na video idashobotse arabagira iforo kagira na video bakwiza package wagira feeling iye nk'umuntu akora uwo mwuga je numvise indirimbo iryoshe iyo numvise indirimbo iryoshe nk'umunsi wa mbere numva agahengo ya Mudibu ufite numva singombye umutima ugire agahembe umunsi mbere numva agahengo ya Mudibu ufite ndakunda soul music about this reading of Princess Lage bandi n'abandi sasa je mbere numvise umuntu aririmba ikirundi mugabo nicwe menga ni ya Marvin Gaye Al Green kimwe nari mbere ya television ndi nari omenga numuyaga ngufashe ndi mbere ya television yanguye kuri television imuhiruko nararyohewe ibintu byaje ndavuga ati ubundi bya frère aririmba umva ranjo nari numva ndyohewe numva umenga cyane marambona baca gutegera umukinnyi kandi rero na video cya shootinga ino nyene mu Burundi shootinga nga na lifestyle yo ngaha twatembera mu isoko mu isoko town mu bigori ikintu nk'ico hama urabye ndimhora numva baja gutegera umuntu kuri aeroport nk'umu sportif cyane by'abaririmbyi reka tuvyihoze byo gutegera abaririmbyi kuri aeroport nta muririmbyi ndabona kuri aeroport y'u Burundi yagiye gutegerwa n'abantu bizanye kubera bamukunda sinzi urabikureramwo mpora mbona umenga mu gihe cyangwa ubundi habaye technique yo kubazana abo bantu mugabo sinzi ko bibuka par exemple umunsi wa Francine nta muntu yapakiye abantu amakwastera batwara kuri aeroport urumva bari buziye no mabarabara nibiki canke igihe ntamba ziba qualifié hano abantu bakoresha imvugo ya harateyiteka igihugu umunsi wa mbere numvise indirimbo iryoshe nka gahengwe numvise indirimbo iryoshe nka indege ya Big Fizzo numvise indirimbo iryoshe nka indirimbo Peace and Love bakikwiye Bobo ataragenda yitwa najeje guserura ikiri kumutima cyane gose urumva bokijya bakoze indirimbo zishe barakoze n'indirimbo bari kumwe na Fariaz abantu nayo bazi Big Fizzo nyene rero indirimbo iryoshe ndayumvise vraiment uramerereza n'umunsi wa mbere numva indirimbo ya Fabilove ngira indirimbo ya mbere yitwa mwana w'imuhira umuntu atamviriza mwana w'imuhira Fabilove azoyumvirize ntushaka kwimagine ko indirimbo presque yo muri 2010 yakazi cyane yego hama ibintu by'indirimbo zibishe rero biratandukanye hari umuntu asora indirimbo ibishe presque byari mu bintu wari witeze ata surprise irimo ari urasora indirimbo ibishe ari nk'indirimbo Baudelaire yasohora umunsi irabishe yasohora umunsi kugira bishe cyane gose irabishe na clip irabishe hama clip ntisoneye ni ikintu giteye ubwoba urumva indirimbo irabishe production ni ya fake indirimbo nk'amajambo adashobotse clip ntishobotse urayisha umviriza nta nyungu nimwe ndabifise mwana ndabikoraho mugabo iyo ni responsibility fise
nk'umu artiste ndanka yuko ifoko ibintu dukora batazara bifatanya n'ibindi bintu byose nimba uno munsi umuntu aza kugwa kuri iyo ndirimbo aca bifatanya n'indirimbo nziza Bface aruka gusohora n'indirimbo nziza Melissa aruka gusohora n'indirimbo nziza ni album aruka gusohora aca bifatanya byose mvumenga ni bimwe ivyo ndavyanse ivyo rero ntibizotuma jewe wemera ko bavuga ngo bage barimvye n'abavoye si bimwe ifo gutandukanya ibintu cyangwa baringo barundi barimba nabi ngo barundi barimba nabi cy'abaririmbyi nta ndero bagira kubera wabonye undi muririmbyi ugacata nabandi n'uwari yarakuryohera gacumwe bagira rero je indirimbo ibishe mugabe itari mu bintu bitisoneye irantwenza indirimbo ibishe ikabitari mugabe ntashire nk'ibintu bitisoneye ndabaje gusirantwenza mwe indirimbo igize kubiha igacijamo n'ibintu bitisoneye birambabaza cyane kuko urumva abo bantu bafite telefone mu kuboko kira mwana wese araza guklikako araza kubibona hama tu as été déçu. Umuziki ufite ububasha bafite umuziki siniko ndavuga guswenda buririmba umuziki ufite ububasha bwinshi I know. Endiri donc yari opportunité yuko nkunda kunde aka Bauden yita ngo ambassadeur wagateka kabana ambassadeur wagateka kabana ririmba rero indirimbo zagateka ririmba rero indirimbo zo ambassadeur by'ukuri ririmba indirimbo zo gutuma abana bacu tuzibete umwana yari umwana mwibarabara no munsi raba ikintu yavuyemo ariko aririmba indirimbo zifite umutwe n'amaguru z'agaciro ntiyihevye raba mugabo cya sohora dit n'importe quoi tugirisha aya ntibikunda some feelings tous ces feelings zimwe cyacangirisha umupira rwanje wawe ko ndwana mwiza ibibazo yanje ntanzigo birimo yego nanje ntanzigo birimo ntugira ikibazo ntari nzigo urumva tuzava tugira part tuje radyohewe nari nzi ko tugira part imwe ndafatuhira hagati aho jewe ikibazo gikurikira kiri simple en même temps kiri bizarre nyene kiri shaka coroshe kitoroshe yego ico kigoye gusa ko umuntu ataba citeze nico gusa niyo party yacu goye shaka kumbwira ikintu ntazi ikintu utazi wewe yego ikintu utazi amazina y'umwana wanje yavuge usanga ndayazi nayuzi naho uwa mbere wa kabiri nta gushaka kuyavuga yose ikibazo cyane cyari kigoye arakizungurutse yego burambamije mugabo ikibazo cyane sinogihebuka mugira kasi ndagivera formule ko nyigisha ikintu ntazi ndakwigisha ikintu utazi garagaza weje baza ko ari ikintu nobanze utazi cyane gose deje nyine rumungu dumukobwa bisigura ko ari ibindi uzutantazi abakobwa mukora biganiro mumfashe mu mwishuri oya si ni nkubi ikibazo gushora gukimbaza nanje par exemple ngashana doka nkatangura kukwishura yuko warobizi yuko ashora kuba hari hifi shikana naye deje nyine sinazi kuza gushora kumbaza ibibazo urabimiza ntaco nkaronka inyishu ndaza kwinyishura ikintu kiri compliqué uzi guteka jewe apana ubuye apana umurete apana ifiriti apana ubuye apana umurete apana ifiriti ngo apana ko n'ubuye nicaye no guteka ibizinu champagne subiza umuye ndazi kubira subiza umuye champagne gene subiza umuye ngabo ndi butoya imvura yaguye ndazi guteka ibizinu uraza guteka ibizinu kandi siro ko abantu bake bazi guteka ibizinu cyo ndabizi umwe yazo dutekerera ibizinu ndaza kubigura ibigara niyo nabonye babigurira honye barayimanukana okay it's my turn kuri wewe umukobwa mwiza ameze gute That's umukobwa mwiza wakugira iki umukobwa mwiza agira iki ngira ndamukoze ko gushira mu rugo okay bon reka iby'umubiri ndabivuge sinda naho kenshi bashaka kuvyirengagiza canke ibiki mugabo en même temps si byama byo danger yahagaze si ni by'agaciro cyane mugabo nuko
ni vyiza cyane biratesa mbwa nuko byose bishobora guhinduka ubyibusha arashobora konda wonze arashobora kuvyibuha ushobora kugira agatrace ngaha urashaka gusiga amavuta akakuzanira ibihere akabikina umasi wawe kandi nakunda inzobe yawe cyane nakunda ubwirabure bwawe umunsi mukavyuka wowe usigaye ukunda inzobe nabonye udu technique tw'inzobe twaraje ego mugabo jewe umukobwa yifitiye confiance ataje kurondera ko ari jewe ari je ndamubera byose muri byose sinshaka kuba Yesu wiwe umukobwa yifitiye confiance nibiki mbwa akabavuga ati nawe muri we akavuga ati hejuru yuko niyizi ko nifitiye confiance meze neza shobora gukora nkigaburira nkitwara na hariya mugabo ndarashaka kugira umugabo hanyuma mu kwemera ko umunsi umugabo ari wese azodeside umunsi wo gutubwira ati guhera no munsi Big niwe mugabo nemeye gutora umva no mugabo wawe utoye nimba utoye Big wamushimye nawe peut-être ingena asa n'ingena ngana nibiki mugabo uheje kwemera uti nama defo yiwe nibisanga vyiwe navyo nyene ndavyemeye bize uyu kujya mvuye iwacu nawe akavi wabo ebana ni entreprise ntanguye ntizompombana uko donc novuga nti ikumukobwa nimba ari uwo twubaka atari uwo dutembera gusa dushira n'amafoto kuri Instagram ni nuko bavuga ati umunsi nubahutse kwegeranya abantu 500 cyangwa 700 something habura ko nubatse urugo nzobashaka kubaka ebana kubomora ariko mwese yavuga ngo nza kwibakira ishengero n'amarembo yiko zimwe hazo inyiganyiza nabo mu kuvuga ati umunsi nubatse urugo bati cyo urugo rwanje nzogubaka nuzogira umugambi wo kurunyiganyiza naho yoba ari uwo turusangi yazogira umugambi wo kurunyiganyiza bizomugora ko rubomora shaka ngo gafise determination shingira kandi kabana biramutse byanse urashaka kudivorce comme ntaragira mariage nakubwiye gushika muri Roma yanda kubwira determination fise zotuma ndayigira iyo mariage mugabo urashaka kugenda yifise mu gasanga ubweze bice bisanga ni contraire nicyo gituma ndiko mvuga gwanje sindiko mvugira undi muntu vyase wowe nyene n'ubundi ndiko mvuga wowe nyene jewe byanse yashina pa gupambana fa byanse ni jambo byanse ebana muri jewe mutakwibira byanse bisiguriki ntakibuzi iryo jambo bakakwibwira nti byanse bisiguriki donc kuko urumva jewe singira nigire Superman singira si wagiye kubaka bikanka gasambura singira ndambwire ngo jahariya wowe uri kigaba cyangwa umupagani cyangwa uri giki no siho nari byamushikiye ntibyanshiki donc siri ko mvugawe mugabo je niko mvuga nti igitoro essence umuntu ari essence kuba anywa imutwara muri mariage iyariyo ni naha amarembo y'ikuzimu yohaguruka ntazonyiganyiza kino kintu manje kumfasha kuba kuno munsi donc ivyo ni vyumvira umuntu abafise avant yuko aja kuba kugo rugo kubganje nari nipfuza umuntu afise ivyo vyumvira akaba ari byo bikuvana imuhira donc kumva yuko jewe nimba dumuhungu numva gusangiye kuba umwami cette fois singiye kuzadasanga ibyo kujya ku meza sange ishati baje bagiye kuyigorora ntiriwe ndivuna muri salo kumva ngiye kwa kuba umwami gusa n'umukobwa akaba yumva mengagiye kwibera umwami kazi n'ibikirino nk'ivyo technique ni ntanzu nimwe ntanzu inzu ahantu hitwa ngo hajya ngo ni bwami haje hitwa ubwami gusa kubera habaye abantu habaye umwami n'umwami kazi rero jewe nawewe tudesize kubana ubwo bwami buvuka uwo munsi ntibwari busanzweho ntubujemo ko ntibwahoraho naje sindabujemo ko ntibwahoraho je nawe tuje kubushiraho ok nzashiriwe nashiriwe tupasse la balle hejuru olema kakiviro ka divorce ngene waga binusigaye byarahaye cyane muri iyi minsi yeah I know nukuri umunsi umwe Justin Prophet ndavuga ku umunsi umwe papa wanje arazubwenge cyane gose kugenda kose biragoye kumuneshwa n'imyaka 60 kuri nosi aba mu Burundi atazubwenge hamara twumviriza je n'undi muhungu tuko turavuga haraciye imyaka buri mutwari bato gato nyene mugaba cy'imyaka mike tuko turavuga oya abakobwa urumva barafinana na n'ibyo nintuze cyara twumviriza cyatubwira ngo ndababwire ngo maze yuko ngo urujya rugo muhora mubona ruba impressionner rumaze imyaka 40 babana ngo baze ko babana ngo baze ku myaka 40 bayimaranye ko iki kubera bakundana cyane kubera ati ntara gato ati bajya abantu bambira babe impressionner muguti erabanakana ko maze imyaka 40 ngahe ati bajya nuko ikintu cyo nyene kibatunze no guheberanira
umwe yinamo ya active imashini yo kubomora uwundi aca active yo kubaka ati rora tumanya kuvuga ati urabona ati ubonye ababomoye umunsi w'imuravyuka mu gitondo muri mwese babiri hakabura umwe aheba muca mubomora kandi uriko bibyuga n'umuntu amaze imyaka 30 na afise umugore mu nzu n'ibiki kandi ukamuraba kana yuko ico kintu ngena gicomoye avuga ati siyo muja iyo pasi ndayibaha yakirikare kandi uzorabe meme no muri amitié umugenzi we umaranye imyaka myinshi doko unahebaga akikuvuruga ufumura bahijya gato kwisamaza gatoya mugabo ukagira intuze rero urumva si no kuri si abaruri nabyo ngeso z'urugo ntizoba kurundi hari undi wo hamikro akavuga ati jera ibintu byanshikiye ugasanga no bunyana bitubwiye nga twojugumira naje nkakuvuga nti ivyo bintu bimbaye ko sinzi cyo nogira urumva mugabo principe nihinduka ivyo bintu byakubaye ko birababaje mugabo urugo rugume rubaho ifa kwagira ubuheba hatagize ubuheba ubwo rugo cyarureka kubaho kandi challenge ihagaze nuko naho ugomba ukagira urundi nibaza ko uzotungwa no guheba gusa kugira no gurundi rubandanye ahategeza kuzoheba tegeza nta mikino nigituma umwana wawe nigituma umwana wawe murera gushagiza imyaka 25 n'ibiki nuko kuri kosa ribuka mukubituga kwa kumwe dusovuga kwica umwana wanje utebuska muhebera kambira ivyo bintu ugasagara uvuga gusa amajambo ivyo bintu nabizo gushikana bizotuma atacuvamo toke guheba yamari ari solution iri birakugora guheba birakugora guheba weske we birakorohera ndabizi ko ari vy'agaciro ndabizi ko bikomeye cyane muga ni ibintu bigoye ko guheba kenshi bisigurika ibiheri tuga guheba umuntu yari sanze ko ari niwe yagukoshereje none niwe gira umuhebere biragoye cyane umwana w'umuntu sikwa koze ngene twese dukoze ni wankoshereje ni wose aba pardon nanye nikikumbagaza hazo ukavuga uti nguri zizozura zagirikiriki mugabo guheba ni bariyo mama yonyene wowe ugenda gukoshereza hama wowe muri wewe ukagira umugambi wo kumbabarira no gutangura ingendo nshahasha nije uri kura nije nagukoshereje hama je natitude ntayo nahinduye sinanagize basi nakanokoreka yuko basi oya wakoze kose mugabo kacha adopta attitude nshasha yuko uyu ntazi ko je niko ndubakubwana nagenda hariya n'ibintu vyiwe unamusame anarantia na kutana gakora ku meza story zile ashaka kubona mwambia ntujya nandi kawushije narakubabariye narabandanije. I feel like I have more questions but yeah ego jewe wambaje kintu cyo muziki hanyuma nibaza ko umuntu ambirigira ahura n'abaririmbyi kuruta no ko je muhura nabo abari byo mu Burundi bakeneye iki kugira baterinde intambwe bakeneye iki amafaranga no gukundana no kumvira abafana canke abantu bazi umuziki nkabo kuje numva ari ivyo amafaranga d'abord ko amafaranga ntayo bafise n'abayafise ni makima kingene kwigwana ko sashobora kubafasha gukora ibikorwa byiza nk'ivyo tubona handi kindi naco ico mvuza ko cyo kumvira hari igihe umuntu yuvume ngo areka akora ibintu vyiza mugabo mugenzi wawe ambwira ati bose hindura lyrics utangure kwandika ibintu nyene bizima ibintu abantu bashobora kumviriza ubu no mu mwaka uza nke kenshi zo ngaha ziherana n'amezi ikora ko amajambo yaririmbye c'est vrai urayitambitse umudiho mwiza iratambitse mugabo ndosura kwimviza mu mwaka uza kubera ko nta lyrics nzima ushaka kumva ko unakumbura ngo usuye kuja kurenda kuri YouTube ngo irabe genre bisaba ko irahitinga uwo mwanya kubera maybe ko ifise umudiho ugezweho hama haheze 3 mois yarabaye hit 3 mois puis bikaba biraheze donc aussi kumviriza abafana babo nibaza ko bibafasha beaucoup plus kurusha ko bokora kuri since nibaza ko kandi ikindi naco ifa ko bameliyo hama lyrics chonye no vumenga no chances tako lyrics nego kwandika bacameliyo kwera turafise manque je kamvuga nk'umujozi kamvuga nk'umufana turafise manque ya lyrics nziza nkaziga za kera bafizo baririmba basatbi kumva nyene niyo urukundo gusize muri mood umenga witura umusheri wawe yumviriza iyi ndirimbo umenga witura umugenzi wawe kandi bakararyoshe je kumva bakora kuririmbira ubuzima urumva bazi baritondera ama lyrics kora ko hari gihe indirimbo iraryoshe maybe nkaje niba n'umugenzi wanje iririmbye ndi oblige kumusupportinga urumva canke iranatambitse ifise n'aka video ka bien
mugabo nzomviriza une semaine 2 semaines ukwezi kumwe sinzonkibiza mu kwezi kuza bashire nguvu amafaranga nibamara kuyaronka cyambere n'amafaranga nibamara kuyaronka bace baza baritondera ama lyrics mu kwandika indirimbo bayandike yumvira abantu bazoyumviriza aussi bakora ama video mbona basigaye bagerageza bakora ama video meza vraiment mwebwe vraiment musigiye mukaza kandi biko biraza nibasubire nibashishikara uko nyene batwandikira turimbo twiza indirimbo yego wavuze ikintu cy'amafaranga entretien warura mukiye kubaza mugaje tegere kano kantu cubaza wavuze ikintu cy'amafaranga umuziki ukorera hafi vraiment abaririmbyi abokura hamahera uvuze ngo baronka amafaranga n'utwe dusura ubona uvuga uti kajya umuririmbyi yashobora gukura nk'amahera kajya umuririmbyi amafaranga aroza hano dabaho unye ubumsikiye mbona hari udushot twinshi baza barakora tubaha amafaranga hari ibintu mbona numva ngene bikambabaza amafaranga baronka kuri iyo ba performance genre waronse stage menga harimo ikiraga mugasanga umuntu aronse 5 yaye n'ubusaba ngo hari ubahaye ngo 500,000 deja wambarika chimo majana 2 ipantaro ni 50,000 ishati ni nkayo umva ni amafaranga ahereye muri outfit nta video zo ikoramo urumva nta video zo ikoramo na audio urumva bagaca barindira ko ukuri indirimbo uzoperforma kuri stage kandi zindi zivuye he ikindi naco ni ama publicity abarimvye na brand ambassadors kuri bafite bafana benshi basanzwe bakurikirana ngasanga bari ko bakoresha amafoto yo kuri Google foto kuri Google dusaba influenceurs benshi dusaba abarimvyi benshi bashaka gukora promotion ikintu cawe urumva bakaronka amafaranga bagashana no kuronka ukuntu bakura indozo ndirimbo zindi nziza donc nibaza ko hariho ahantu henshi bukora amafaranga vraiment henshi urazi ko ahandi nakabare gashaka guhemba umuririmbyi le fait que hasohokera bakama amafaranga kora ko bavuga ati afisa fana biwe ni babwira ati nicaye ngaha anye baca bahaza babasohokera babaha agaciro kora ko bafise fan base mukeneye ni mubaha agaciro hama baronka amafaranga yo gukora ibintu vyiza n'amastress agabanuka bashaka batandika neza gukora amastress yo kuronda amafaranga birashobora gushuka sangana ni nandike ndiko ndiyumvira nzo gukora amafaranga ya video naretira ibishiremo effort bishiremo inguvu ubu biriko biraza mugabo babandanye bashiramo inguvu baza barabahemba amafaranga afadika mu biteramo vya leta vraiment kuko leta niyo muvyeyi wabo niyo muvyeyi wacu je ndiko ndivugira ko ranje nibaronka ibintu bizima nzo ndoza makuru nanje mbeho donc nibumve ko ari entrepreneuriat kuri niba ni entrepreneuriat ni imigambi ntabwo bavyuka ngo ngira nje kuririmba ngo d'abord harabanza gapanga amafaranga ye kuja muri studio amafaranga ya video ni entrepreneur kandi hari benshi bitunze kandi kindi naco nuko umuririmbyi yakoze indirimbo nziza ni igihugu kiba gisohotse kiba kiramenyekana mu makungu just genzi Nigeria yose narajayo kubera Wizkid na ba Davido donc na leta niyumve ko abaririmbyi n'aba brand ambassador b'igihugu babaha iyo titre d'abord banza bahiyo titre d'abord hama n'ibindi cyo bikurikirana mu nyuma yes it's my time kanje mu telefone ikibazo ndakikubaza gama hari ikibazo kibishe bakunda kubaza abantu nanje barabakimbaza bagenda kikubaza uzogera mariage ryari kandi bakibaza uko nyene uzogera mariage ryari hewe urumva ine komeye cyane jewe kugenda kose cyangwa nkunda kuvuga ni siyumva ni nturayandika siyumva niyo njeke projet nturayandika biranditse ibyanditswe bigeze kure ishigwa mu ngiro n'iryo mbona menga ariko ririkwega mugabo nukuri kinyaze ko mwakuze atazorenga kweri yes
ofise birajanye ofise igicapo kiye cha mariage genre mariage iri public urazwe mu artiste canke mariage iri private like uragiye ahantu ni famille yawe n'abagenzi bawe gusa ibintu by'abafana bazobera kuri YouTube no kuri Facebook canke uri nkarasco nimba abafana mwe ni muze mutegure gusa gasangire kawe kifanta wigurire mugasi ndagupeva ku mariage yanje jewe private yaba nibaza ko bigoye cyane kuko mu Burundi jewe nsaba abavyeyi nyene baba old school nyene icumvirwa cyari cyuko mariage ni umuryango ni abavyeyi basohoye umwana naho ugomba gasohoka ungana gute ivyo biragusha na mariage agomba kari wayirishe hano na 9.9 biragusha navyo basohoye umwana rero je vraiment ziyangwano zo ubibwiye umuvyeyi ugatombora agashaka byumva usibikise umuvyeyi w'umuhungu nyine akeneye kuvyumva n'umukobwa agashaka byumva bakavuga ati twege muba muri 15 muba muri 20 twege urubanza rwanyu twe niko tuzoza mutuje mu rubanza rwanyu niyo no prefera kugira vraiment niyo no prefera kugira ko jewe mariage n'umunsi mbona ari umunsi ubukomeye ari umunsi ukomeye nabantu bake mu buzima asubira kugira umunsi mukuru ungana kujya usebije ingana kujya rero kugira umunsi mukuru usebije ingana kujya ugakota ibintu bingana kuriya byose nibiki kugira ngo wicara ahantu ku ntebe kuva bigitangura gushika bihere suratwenga uruhe ubihigwe aha bagenzi bawe bashike wowe kuzunguruka kuva 10h bashike muri reception n'amafreshere bimereye neza bashaka kwifotoza nibiki nawe uvuga uti dutaha ryari ibintu nk'ivyo ikibageco ni dîner yoyo donc nta ntuzeye kubwanje vraiment mugabo nta energy mfise vraiment kugira agiye akomba kweri abavyeyi batavyumvise canke abo mukobwa bakanga kuvyumva kwaraza ukweri ariko wowe ushaka iki je vraiment yani yabakeya yongyohera private yongyohera yabakeya vraiment yongyohera mugabo nabonye ko mu Burundi biragoye sabagenzi benshi babigerageje ya kandi bagashira mu ingufu Jaruguru imakamba reception gari bakaba muvuye mu bisano kerge pare ugaca asha oya turondera bucugira bibye bagira byo kubasengera nyene murondera ka jardin hari yanye ewa haduga umukunzi mapara yo yari iteguye izobera Zanzibar asha uri ready kugenda urahawe kanzi bon ni sinzi vraiment sinzi ni bikunze vraiment je nogiriye abake vraiment sinjyohera nyine wayo umunsi mukuru mu kuryohigwa umwe mutamba muhaguruka mutera inkuru ninozeye n'ahandi ku rubanza rimwe abantu 700 wo gwikaramu bunyene wandika abantu 100 no epreno atabo kwandika mugo musi urubanza gwakabara abantu 700 byananiye gutahura mugabo urumva cyabwira ngo abagenzi ba papa bakoranye na papa bakoranye na mama mu kazi kiwe ka mbere no mu kazi kiwe ka kabiri nasoko nanyo kurutibuka ofise soko nanyo kuri Bujumbura ho ibari imvura problème nta papa ofise wikiriri nta papi ofise nta papi numwe je ofise tavye usubunyene amasaha kugenda yarageze amasaha ko abapapa bigira kuruhuka yarageze bon je no musi kubera na tomboye nkagira ikiganiro no mu kenyezi muve muri sanse ntuze ngumanaho ngumashaka kugarukana ibibazo biza gukora ku bakenyezi n'ibikini ntuze ni mu Burundi n'uyuhe mu kenyezi n'uye mugore n'uye mukobwa mvuze mu kenyezi umve bose umve ngo umukenyezi n'usimwe gusa kiri propre kuntu mugabo umve nk'umugore umve nk'umukobwa mbiki uvuga uti kuri arinspira abandi bakobwa umurabira kwa karorero bo mwigira icitegererezo y'ikiyeko umukenyezi canke umugore umukobwa mama buntu okay gute ndazi niki kinakora kikwenspira apa ko ari yigeze kuba first lady canke first lady bona ngenda ni buntu nyene aratesa okay zirenze kije ujye kumukarisha cyo gukoresha ariko atesa okay aratesa ari asa n'umuntu ari humble ari kuri TikTok
asa n'umuntu ajeni kunda mubona asa n'umuntu ari humble umuntu w'abantu urumva umuntu w'abantu antuka abantu kandi bamvuze abantu bose baca babibona yego okay shaka kuvuga byinshi nkunda gusa na first lady wacu aratesa professor ndabivuge kama mama aratesa apa yuko ari première dame ari abantu je bangora no kudécrire sa neza aza kuri ekran yate ya makeup n'umukozi urumva n'umukozi since ndifuza kuganira nawe muso muri Siren Vibe ndayi profit ndabivugire ngaho n'umucanangura kwiyumvira ibintu byinshi gose hariho n'abandi badamu b'abarundi kazi barahari benshi Muyubira urumva aba self made apart yuko ushobora kuba waravutse muri famille ko ikize aba hard workers benshi vraiment nca mu byumviro byinshi nca ngenda nkashika kure okay reka dufate abo yaduhaye mama buntu yaduhaye first lady dufise ubu Ange Muyubira ego Jenda munyangagara reka nanje shiramwe amadimanche abanyangagara bondazi kwazwi kuri mu gihugu mwabashi amadimanche ganshira abanyangagara cyari menye ego nigere meje kwaza kazi kurikira ni gwa ntituraheze oya tuzoheza ryari no tusigaje kimwe si ngenda tubiheze nabi abantu baravuga ko abantu bavyibushe batagira umutima mubi badashavura bagomba batwenga birashoboka shavura gushavura urumva ni question yuko umuntu wese afise umushaha afise ame donc gushavura no kunezerwa babirimo ngira ngo kenshi abantu bako bafiza religion pana kugushavura no kudashavura ahubwo ngira ngo ikintu cy'inzigo umuntu nyene abika akantu umuntu ashobora kugira iki sha ico vraiment sinzi vraiment naco mfise sinzi gutunga sinzi gutunga ikibi akayigo vraiment sinzi gutunga ikibi muri jewe iyo ushavuye ucu bigenza gute sha ndavuga tubomoka eko kweli Aisha kandi byose nana suite bihereraho nabwo nyine so dusangira ikawa ni normal biba byaheze kandi kuko sindakwanka oge urazi ko iyo uvuze ushavari usanga wavuze nabi cyangwa uti contrôler majambo biragoye kwikontroller kuko urumva kenshi hariho principe twese twemera mugaya tunaniye gushira mu ngo banzurindire ngo cyangwa ikintu kibaye ngo kivugiraho nibishoboka usanga bikeye inzigo muri wewe ari gihe urumva deje umuntu agira uburenganzira bwo kubabaza kenshi bafise agaciro mu buzima bwawe rero umva musomeragira ikintu ukavuga uti reka sinice vibe bana ugacu urengana ukagira intu zimbwa peut-être ukamubwira uti unafa vibe hama ugacu urengana mugabo ntaho kiroye hamundi musi agasubira igihe kabiri igihe gatatu igihe kamuti ico kintu ndamaze kwipima ngo gushavurira umuntu hama nkabimubwira ngo nindire gushavuga ribanze rihere ngo hama ngo bikeye inzigo bikaya distance hagati yanje n'urya muntu menga rya munsi warabitse ikindi bikaya distance muganda ndabikubwira nyene barambwira ati man yi wahaye wambabaje ibintu wagize sindabikunda zibikindi nyene nkabonga cyangwa kubwire nabi biherera ngaho nta nzigo ntahana umva bara amahoro yose nukuri jewe vraiment ikintu kibaye ne cyabaje nk'ico ndavuga kandi mvuze jewe mbampejeje nta yindi sweet and feast naho cyo mbwira uti mugabo hajya warengeje vuga ni babarira ndavyumva ko narengeje n'igigongo ndagisaba ndavuga nti gikuru ubyumve ko ico kintu hagati yacu kigiza konona ibintu kitaza kubiryosha niko abantu bose bakwiye kubigenza definition y'urukundo ni iyihe urukundo ça dépend urukundo mu bagenzi muri famille urukundo cyangwa urukundo rw'ababiri jene ko mvuga urukundo kuko urumva ndabite gute umuntu muvukana uramukunda mugenzi wawe uramukunda no muntu mukundana cyangwa mu bantu uramukunda
abasigaye intimite nizo zitandukana. Umugabo wawe ushobora kugenda gushaka mushikana mu gitanda, mugenzi wawe muraza gucara wikawa, muraza gutwenga, muraza kuyaga to detail twe kintu ko cyo uramuvukana. Mugabo rimva kuri bose ijambo urukundo rirakora. Donc iyo definition ugo rukundo twese dushobora guprofita kuri wewe rugeni ko nkene ko definisa pana gumuntu k'umugabo cyangwa iki go. Bon, urukundo kuri jewe ni ikintu d'abord qui est agréable, kiryoshe. D'abord ukunda umuntu uraryoherwa wowe ubwawe, uraryoherwa apart yo kunurya umuntu ukunda nawe nyine aryoherwa ko kuca umutransmeta gwa rukundo umukunda. Ikintu nibaza ko gifise pouvoir niniya yo guhindura ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu iyo ufise urukundo ubereraho n'abandi neza, urumva. Hanyuma ikindi naco urukundo kandi mbwa parfois rurababaza. Rurababaza kubera ko iyo wa muntu ukunda gukorera ikintu kibi birakubaza kurusha ko wa muntu udakunda gukorera ikintu kibi. Urumva ni ikintu ciza aussi kandi kiri bizarre. Rero kuri je urukundo ruri bizarre. Kandi abandi babwira n'abagenzi urukundo ruri bizarre. Kubera ko iyo bimeze neza wumva isi yose ari gwawe Imana yanje ufite abagenzi bagukunda, ufite abagenzi ukunda, ibintu banatuva bien. Mugihe mukiwe n'umugenzi wawe cyangwa umugenzi wawe ukora ikintu kitameze neza. Urumva urashaka kurarukanuye udasinziriye, ubizi kuvyukira ku kazi ukarira, urumva ukarira kumva nyene kumenga nawe uri kuriyumvira no canje ndi mubi canke nije ukumva nyene kumenga nawe nturi kurikunda kora ko umuntu ukunda kugira ikintu kibi, urumva. Canke ari umuntu mukundana ibaza umuntu mwahuye mukuze, urumva akakubabaza, urumva nyene menga uriyase ibintu byose birabaye noir mais bimeze neza. Paradis sur terre, paradis sur terre. Donc urukundo ruri bizarre mu majambo make je niko ndarubona ruri bizarre. Definition yarateye ubwo kino kibazo tugiye twigira icyanyuma canke nijana meje kubaza canke urafite icyanyuma canke tugira icyanyuma wowe kuri urukundo ni kuri je urukundo rumunezero, umubabaro, kwihangana, kubabarira, kurira, gutwenga, second chance, try again, rimwe na rimwe umuntu hakaba na last chance. Sometimes have last chance. Yeah, bon, bien sûr, urumva nyene hari igihe ikintu ubona yuko imitaho umaze kugishiramwo igihe cyose gitanda vere guhomba atana rimwe kigera gifata inzira yo kunguka. Mugabo just umuntu yatewe iteka ryo gukundwa nawe cyangwa ryo gukundana nawe ifa ko avuye mu buzima bwawe avuga ati naho yo bari wo musohoye avuga ati je ndahombye kuko uriya muntu yankunda. Mugabo na si nigeze fata urukundo rw'yo nk'inzahabu canke iki. Mugabo urumva donc last chance irashobora kubaho. Mugabo umuntu akabazi ko na last chance kabari chance ya ko chance ni chance nyene uwaye mu vuga ati nivyo kwera last chance yarayimpaye nayo nyene narayikoresheje nabi nayo narayikoresheje nabi kubyo umve sinzi ko urabona umuntu yavuye muri relation y'umugenzi wawe mugabo yayivuyemwo nabi ari wari umunyamakosa hama wowe urumva ubaza umugenzi wawe ntuja kubaza uwundi ugacoza ati vyagenze gute biki iyo ariko arakubwira ibintu bitari byo iyo ari wari umunyamakosa mugabo ariko aragerageza kubishira ku wundi uravyumva ko atamaja donc uravyumva ko harimo intuze ego sino ndabizi urukundo ni ikintu nta muntu umwe kuri no civile mava ku isi atacirutse inyuma atakirondeye adashatse kugihabwa abadesi bakabiheba burundu bakababonyene nanyene sinaza ko babishobora umuntu vraiment nta capacité kuba wenyine afise baca badepfuma kumu psychopathe no kuri biragoye umuntu capacité ko kuronsa kano karyoshe gasangiwe nimba uguze imodoka ikaze nk'ijya iwawe uheruka kugura tukadashobora ukadashobora muza kujana mu Rumonge muza kujana i Bugarama biba bibishe kandi nago bukavuga ngo nojana n'umwana wawe kuko n'umwana wakeneye urukundo ndagira umwana wawe igituma nakubera nawe nyine umukunda nje ndakubarira ko umubabarira umwihanganira ujana no muvukana nawe nyine ko umubabarira umwihanganira donc n'umugabo nico kimwe n'umugenzi nico kimwe niki rero urumva nico ma try again nayishizemo try again till when yo try again gushimuso uvuga uti the last chance is yagerera kirana
tubive. Ndakubaza ikintu tacho gifana n'intuze Canada na Amerika nibaza ko biri mu bihugu vya mbere bizwi cyane antuka mu mitwe yacu nze kapitali ya Canada urayizi Kapitali ya Canada kapitali ya Amerika no Amerika ni Canada ni igihugu Amerika si igihugu Amerika ni nama state mbwira se kapitali Washington ni ukujayo ya Canada ari Ottawa oh abafite urumva Canada kubera izwi cyane abantu bazi presque ibisagara byose ubwiye abayumvumenga na Quebec ni capital abayumvumenga na Toronto canke iki Nitwa Quebec Nota Amerika na besha cyumva New York mwakoze kwikirana ikiganiro cyacu cyari kinyoje cyari gitesa mutubwire mu commentaire mumbwire ikibazo ntamubajije Big Zoe mwari mushaka kudamubaza nzokimubazira papashe tuzabisubiramo wambajije kuvyibuha diziriko besha arico bashaka nariko rwakibaza oya hari nuko rekakibaza apisi nco nahereye ego umva oya hari umuntu agira ibibazo biri perso chango Jeff terazi kakazi kimavu nakunze journalism nuko kera nkiri umwana hari ibibazo numva nshaka kubaza aba artiste umwego umujosi navye yabajije kino kikuta kimubajije urumva nimba bihari ivyo bibazo uho byaroroshe sikiradio nkakira mu bitabo aba telefone akabitete ubunye umva shamuri commentaire direct hama d'abord nzobona ama commentaire hama nzobona ndavyandika quelque part nzobugarukana tubisubikana ego ndashobora kugira promotion album yanje yes ego ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi naho no munsi ariko nigira umujournaliste musanzwe ndumuririmbyi nitwa Big Zoe mbereka gusora album yitwa Sigwanje iragurishwa irahari no ku ma platforms narayishize ko hose Spotify zose n'izindi zose na YouTube narayishize ko muga kubashaka gushigikira murabizi ko ziya platform barundi benshi ntibazikoresha cyane ku buryo ngo zogarukana amahera yo gukora album ya kabiri donc ushaka gushigikira album urajandikira kuri nimero ngira baraza kwandika munsi 6100 49 48 hanyuma album nkayiguha ku telefone nkayiguha kuri email uri mu Burundi ugomvye ni CD ndashara kuyiguha abamara ukandungikira ko cash demi cash cyangwa uri hanze ko office umuntu ushara guca kwibujumbura let's do it album nanga 25000 umva muzigure muzigure ku bwinshi c'est vrai that mushaka kuzira kuri YouTube cyangwa kazira abahanga bwo kugura album ni gushigikira ani no gushigikira umuntu yashoye gusura amafaranga kuri akori album rero mwabantu mwavye kino kiganiro nimba cyakuryoheye gure album ya Big Zoe comme ça agume tumwumva sivyo none alors twakoranye neza gose wakoze byari biryoshe yego wakoze kuntumira twatumiraniriye bizosura kandi bigire kandi nitwabona abantu babikunze yego voilà alors tu vas céder merci peace bye bye à très bientôt.